Birashoboka ko umuntu akora umwuga mvabwenge akoresheje ibiti ariko kandi atononye ibidukikije. Bivugwa na Diomede Busimbo, umwe mu banyamwuga bo mu Kayanza bahingura ibikoresho bimwe bimwe vyo mu nzu bakoresheje igiti. Ibiti vyonyene nivyo ndabikoramwo, ko nkabihinguramwo ibinyene mubona amasahani, inkoko, ibiseke. Urabona nk'iyi nkoko ko ari inkoko nziza cane ikozwe mu giti. Ivyo turiko turakoresha ubunyene nivyo ba papa bateye, ba sakuru bateye, nivyo twebwe tuza turahinguramwo ibinyene mubona, kuko twebwe uyu mwuga dukora n'umwuga mvabwenge. Mu gihe Burundi busanzwe buri mwisekeza ewe Burundi urambaye, abo banyamwuga baritabiriye ako kamo. Ibiti rero tubihinguramwo, tubica mu Kayanza, mugabo duce twifashisha wa mugambi ewe Burundi urambaye. Twebwe nk'ubwenya muri koperative yacu twarateye ibiti dushobora kuzokwikora ko mu misi izoza mu myaka izoza. Tuguma duteragira ibiti kugira umwuga wacu ntuze wigere uhagarara. Turabwira na twebwe nk'ubu kuri koperative yacu dukorera mu Kayanza, abo nigisha gukora bino bintu bose ndababwira ati genda muteragire ibiti 22 aho muba hajya ku ibya biti bibana n'indimo. Hari nk'ibiti bibana n'indimo nk'iki giti cyitwa isederera. Isederera ni cya giti bamva kibana n'indimo. Nk'iki Kenya turagiteragira hajya ku miserege y'indimo, ku micamo, kugira ntize turi ibyo dukoresha tumwa duteragira. Mwomenya ko ibikoresho bimwe bimwe biva mu biti vyerekana karanga k'igihugu cy'u Burundi naho bidahurumbirwa cyane n'abarundi.